Yesu nashimwe cyane bene data ndabaramukije mwese uhoraho Imana abahezagire kandi ashikare kubana namwe. Uwo muri kumwe ni Pasteur Gilbert ntirampeba ndabagumbiriye mwese ngo uhoraho Imana abahe umugisha. Subiye kugaruka muri cya kiganiro ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanje kuri uyu munsi tugiye gusangira amajambo y'Imana. Nawe ndaguhamagaye ngo ntuceregwe, izina ry'Imana rihagwe icubahiro muri wewe. Hanyuma kandi nanezerewe cyane ko nsubiye kubonana nawe amaso ku yandi tuvugana ijambo ry'Imana, uri kuranyumviriza ku matwi. Uhoraho Imana aguhezagire kandi akugirire neza. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivufise umutwe w'amajambo cyangwa icyo twokwita teme ivuga ngo babwire Imana ntizokurandurane nabo. Ni iri jambo tugiye gusangira rivuga ngo babwire Imana ntizokurandurane nabo. Imana iguhezagire cyane. Nanje naje ngo ndakubwire hanyuma Imana ntizoturandurane, ahubwo Imana izotujanane nawe mu ijuru. Imana iguhezagire cyane. Kaza dusangire amajambo y'Imana dusanga hano mu cete cya mbere cya Samweli igice cyaho cya gatatu, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 21. Ndakunze kuvuga ngo dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Kaze nawe uhoraho Imana aguhezagire cyane. Tugiye gusoma icete cya mbere cya Samweli igice cya gatatu, turakura ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 21. Kaze Yesu aguhezagire, ufate Bibiliya yawe. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ihamagagwa rya Samweli. Uwo mwana Samweli yakorera uhoraho imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'uhoraho ryari risigaye ari imboneka rimwe, nta kwerekwa nawe kwari kukiriho cyane. Icyo gihe Eli yaratanguye guhuma, asigaye awihwisha gusa. Umunsi umwe yiryamiye ku buriri bwiwe, itara ry'Imana ritarazima, Samweli nawe aryama mu rusengero rw'uhoraho, ayisanduku y'Imana iba. Uhoraho ahamagara Samweli, nawe ati sabwe. Araheza arirukanga aja iyo Eli ari, aramubarira ati ndaje nditavye. Eli ati eka sindaguhamagaye, subira kuryama. Nuko aragenda araryama. Uhoraho yongera guhamagara ati Samweli. Nuko Samweli aravyuka aja iyo Eli ari, ati ndaje nditavye. Nawe ati eka sindaguhamagaye mwananje, subira kuryama. Kuko Samweli atari bwamenye Uhoraho canke ngo ahishurirwe ijambo ryiwe. Nuko Uhoraho yongera guhamagara Samweli ubugira gatatu. Aravyuka aja iyo Eli ari, ati ndaje nditavye. Maze Eli acamenya ko ari Uhoraho ahamagaye uwo mwana. Niko kubarira Samweli ati genda subira kuryama. Maze niyongera kuguhamagara uheze umwitabe uti Uhoraho nuvuge, kuko umusabyi wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari. Maze Uhoraho araza ahagarara ngaho, aramuhamagara nk'ubwa mbere, Samweli we, ewe Samweli. Nawe ati nuvuge, kuko umusabyi wawe nteze amatwi. Uhoraho abarira Samweli ati raba, nzokora ikintu mu Bisirayeli, uzocumva wese iminzerere izomuvuga mu matwi. Uwo munsi nzoshitsa kuri Eli ibyo navuze ku nzu yiwe vyose iyo biva bikagera, kuko maze kumubwira yuko ngiye guha inzu
kuko maze kumubwira yuko ngiye guha inzu yiwe igihano kitazobavako, ndabahoye ukugabitanya yirengagije, kuko abahungu biwe bihamagariye umuvumo nawe ntabateshe. Nico catumye ndahira ab'inzu ya Eli yuko ibigabitanyo byabo bitazotangirwa impongano, niyo coba ikimazi canke ishikanwa gushitsa ibihe byose. Nuko Samweli araryama, ageza mu gitondo aravyuka, yugurura inzugi z'inzu y'Uhoraho, ariko atinya kubarira Eli ibyo yeretswe. Maze Eli aramuhamagara ati, mwana wanje Samweli. Nawe ati, sabwe. Aramubaza ati, bwa bundi yakubariye iki? Ntugire ico umpisha. Niwagira ico umpisha mu byo yakubariye byose, Imana ibiguhanire mbere birushirije. Nuko Samweli amudondera byose, ntiyagira ico amuhisha. Maze Eli aravuga ati, n'Uhoraho nakora ico ashima. Nuko Samweli arakura, Uhoraho abana nawe, ntiyakunda ko agira ijambo na rimwe muyo Samweli yeretswe ridashika. Nuko Abisirayeli bose uhereye Idani gushitsa i Berisheba bamenya ko Samweli yegukiye kuba uvugishwa n'Uhoraho. Nuko Uhoraho asubira kwiyerekanira Ishiro, kuko Ishiro nyene ariho Uhoraho yihishurira Samweli mu ijambo ryiwe, kandi ijambo rya Samweli rishika ku Bisirayeli bose. Amena. Uhoraho Mana Data wa twese uri mw'ijuru, ndagushimiye ku bw'aya majambo y'Imana. Ndagushimiye ko Mwami Yesu Kristo wantumye no munsi ngo ndababarire. None Uhoraho Imana, hezagira uyu mwene data ariko arumviriza aya majambo yawe, umuvugutire rwose, yakira ubushobozi n'ububasha, imbaraga z'Imana zibe kuri we, yakirira ijambo nk'irivuye kuri wewe, ntaba ari jewe mvuga bari buvuga, mwemu Uhoraho bari bo yihishura. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amena. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icubahiro. Twumvise amajambo akomeye atubwira uguhishurirwa kumuvugishwa Samweli, ingene yahamagawe. Samweli tubona ihamagagwa ryiwe hano ari ihamagagwa ridasanzwe. Tugiye kurabira hamwe tuvuge ngo mbega Samweli ninde? Mbega Samweli yahamagawe gute? Mbega Samweli yahuye na Eli bigenze gute? Mbega Eli byamubaye ko bite? Mbega Imana yavuze gute ku nzu ya Eli? Imana iguhezagire cyane. Mana yacu nishimwe, Mana yacu nihabwe icubahiro. Aha tubonye aya majambo y'Imana atubwira Samweli. Uyu Samweli ni umwana wa Elukana n'umugore yitwa Hana, uwo Bibiliya ivuga nk'uwari ameze nk'ingumba, yari yaragumbashe atagira umwana. Hanyuma uyu Hana avugwa nk'umumama yakunze gusenga Imana, asenga Imana cyane, asaba uruvyaro. Bari kumwe n'umutware wiwe cyangwa umushinga ntahe wiwe ari we Elukana. Maze tubona hano hari umuherezi yitwa Eli, yaba mu ngoro y'Uhoraho Imana. Tubona hagera igihe Samweli ataravuka, tubona Hana agenda gusenga asaba Imana, arira cyane kugira ngo Imana izimuhe umwana. Maze ngo Eli yari umuherezi mu ngoro y'Uhoraho, arabaza Hana ati, mbega wa mupfasoni we, uzogeza ryari kwamuborewe hanyuma ukaza mu ngoro y'Uhoraho? Maze Hana ngo abwira Samweli, abwira Eli, Samweli yari bwavuke, abwira Eli ati, mbega databuja, erega sinaborewe, ndiko nasukira amajojwa yanje imbere y'Uhoraho Imana. Nawe mwene data umaze igihe uri kurasuka amajojwa yawe imbere y'Uhoraho Imana, nawe Uhoraho Imana kwibuke nk'uko yibutse Hana. Ndazi ko uyu munsi arakwibuka. Maze niho hagera igihe Hana Imana iciye mu muherezi Eli, Uhoraho Imana aravugira Hana ati, genda Uhoraho Imana guha ico wamusavye. Byari biciye mu kanwa k'umuherezi yitwa Eli. Eli rero akoresha igitangaza kidasanzwe, yaturije
ijambo rikomeye kuri Hana. Hana avyara umwana yitwa Samweli, ariwe yahamagariwe kuba umuvugishwa adasanzwe. Mana yacu nishimwe cyane. Uno munsi Eli ntahari, nije mpagaze imbere yawe niko ndakubwira, nawe nimba uri ngumba, ora Imana guhe kuronka uruvyaro. Nimba umaze igihe utararonka umwana, ora Imana guhe uruvyaro ngo yaruhaye Hana. Tuko turumva no majambo rero. Imana iguhezagire cyane. Aya majambo atwereka ingene Samweli nawe yavutse. Eli amaze kubwira Hana ati genda uhora Imana guha icyo wasabye, yavyaye umwana yitwa Samweli. Kandi uyu Samweli baciye barahira indahiro batora Imana naduha umwana tuzomutanga kwikimazi, tuzomutanga kuhora Imana abinyegu yihariye. Maze uyu mwana amaze kuvuka, turabona Elukana hamwe n'umufasha wiwe Hana baciye bajana uno mwana bamushira Eli nawe aramwakira. Aha rero niyo tubona Eli amaze kwakira uyu mwana ariwe Samweli. Uwo mwana ngo Samweli yakorera uhoraho imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'uhoraho ngo ryari risigaye ari imboneka rimwe, nta kwerekwa nawe kwari kukiriho cyane. Samweli aboneka mu gihe kikomeye cyane, mu gihe atajambo ry'uhoraho ryari ricumvikana. Nta muntu yari asigaye avuga ati Imana irambwiye kino kivuye kuhoraho Imana. Ijambo ry'Imana ngo ryari imboneka rimwe. Kandi tubona hano ngo kwerekwa n'uhoraho Imana ni kwari kukiriho cyane. Ico gihe rero Eli ngo atanguye guhuma, hari asigaye maze igihe Eli ngo arasaza, amaze kuba ari umutama atangura guhuma. Icyo nico gihe Samweli yabonekeye ko. Mana yacu nishimwe cyane. Mu gihe cy'ubusaza, mu gihe ijambo ry'uhoraho Imana ryabuze, Samweli araboneka. Mana yacu nishimwe cyane. Birashoboka ko umaze igihe uri ahantu utacumva ijwi ry'uhoraho Imana, ariko nagomba nakubwire, mu gihe cyo kuburanirwa, mu gihe cyo kuzazanirwa, mu gihe cy'ubusaza, mu gihe cy'intege nke, ora Imana kuzaniye Samweli, ora Imana kuzaniye ijambo, ora Imana kuzaniye inkuru ije kuvuga ku buzima bwawe. Uyu munsi mfise ijambo ry'Imana ryaje rimbwira ngo ndababwire ngo babwire Imana ntizo barandurane nabo. Mana yacu nishimwe. Wewe mukozi w'Imana uri kurankurikirana, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ndakubwire ngo babwire Imana ntizo kurandurane nabo. Birashoboka ko uri umuvugabutumwa, babwire Imana ntizo kurandurane nabo. Niryo jambo Imana yampaye. Birashoboka ko uri umupastori, babwire Imana ntizo kurandurane nabo. Birashoboka ko uri umuvyeyi afise abana mu nzu, babwire Imana ntizo kurandurane nabo. Birashoboka ko uri umwana uri mu muryango, babwire Imana ntizo kurandurane nabo. Iri jambo rero ryaje kuri uyu munsi. Turabona Samweli ntiyari bwumve ijwi ry'Imana. Samweli ntiyari azi gusenga. Samweli ntiyari bwamenye uhoraho Imana icyo ari cyo, maze ngo atangura kumva ijwi ry'Imana rivuga, atangura kumva umuhamagara ati Samweli. Aragenda yiruka kwa Eli, agiye kwa Eli aramubwira ati sabwe nditavye. Eli aramubwira ati oyaye mwana sindaguhamagaye. Aragenda ngo arasubira araryama inshuro ya mbere, maze ngo inshuro igira kabiri yumva ijwi ry'uhoraho riraza riti Samweli, Samweli. Nawe aragenda asubira kwa Eli. Asubiye kwa Eli, Eli aramubwira ati ntago naguhamagaye jewe, oya sindaguhamagaye mwana wanje, subira kuryama. Eli yibaza ngo Samweli yoba ariko ararota cyangwa ariko aragangabuka bisanzwe cyangwa kuravuta, birashoboka. Maze ngo asubira y'inshuro igira gatatu, aragenda aramubwira ati sabwe databuja, sabwe. Nawe Eli aramubwira ati ntago ndaguhamagaye, ariko ngo aramubwira ati subira inyuma, usubira inyuma uryame. Niwasubira kumva iryo jwi, niwasubira kumva iryo jwi, ucuvuga uti data, uti sabwe sabwe mwami wanje. Maze Eli amenya ko ari uhoraho Imana, ariko aravugana na Samweli. Mana yacu nishimwe cyane.
uyu munsi Imana yantumye ku buzima bwawe, Imana yantumye kuri wewe, Imana yantumye kuri wewe wa mupapa, Imana yantumye kuri wewe wa mumama, Imana yantumye kuri wewe wa mwigeme, Imana yantumye kuri wewe wa musore we. Sinzi ijwi umaze igihe wumva, ariko ijwi ry'uno munsi ryantumye ngo ndakubwire ngo umvira uhoraho Imana nturanduke. Ijwi ry'Imana ryantumye ngo ndakubwire ngo ubaha uhoraho Imana, niryo tanguriro ry'ubwenge. Ijwi ry'uhoraho ryantumye ngo ndakubwire ngo babwire ntuzoranduranwe nabo. Imana yacu nishimwe cyane. Maze hano Samweli asubira kuryama, uhoraho Imana aramubwira ati sabwe mwami. Maze Samweli aryamye, ijwi ry'uhoraho rije arikiriza aritabira ati sabwe mwami. Haleluya. Nawe ndagomba ngo uno munsi ijwi ry'uhoraho rize kuri wewe, hanyuma nawe uvuga uti sabwe mwami, sabwe data. Iri jwi riko riravuga ntabwo ari ijwi ryanje gusa, ariko ndagomba ngo uryumve mu ijwi ry'uhoraho rije kuvugana nawe, rije kuvuga ngo sabwe mwami. Mana yacu nishimwe. Haleluya. Ngaha turabona Samweli ari ngaha yumvise ijwi ry'Imana, hanyuma ngo uhoraho araza ahagarara ngaho ku murongo wa 10. Urabe ku murongo wa 10 neza, uca ubibona ku murongo wa 10. Maze uhoraho haravuga ngo maze uhoraho ahagarara ngaho aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli we, ewe Samweli. Nawe ati nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi. Uhoraho abarira Samweli ati reka raba nzokora ikintu mu Bisirayeli, uzocumva wese iminzerere izomuvuga mu matwi. Uwo munsi nzoshitsa kuri Eli ibyo navuze ku nzu yiwe byose iyo biva bikagera, kuko maze kumubwira yuko ngiye guha inzu yiwe igihano kitazobavako. Ndabahoye ukugabitanya yirengagije, kuko abahungu biwe bihamagariye umuvumo nawe ntabateshe. Niyo cyatumye ndahira ab'inzu ya Eli yuko ibigabitanyo byabo bitazotangirwa impongano, niyo coba ikimazi cyangwa ishikanwa gushitsa ibihe bitazoshira. Amena. Ngubu rero ubuhanuzi Imana ihaye Samweli mu nzozi. Imana amaze kumviriza ijwi ry'Imana ivugana na Samweli, iramubwira iti genda umubwire ko nje guteza ibyago ku nzu ya Eli. Ndabahoye, nzoba ndamuhoye yuko yirengagije ibyaha by'abana biwe. Mana yacu nishimwe cyane. Aravuga ngo raba nzokora ikintu mu Bisirayeli, uzocumva wese iminzerere izomuvuga mu matwi. Imana itanguza ijambo rya mbere yavugiye mu gutwi kwa Samweli, iramubwira ngo raba nzokora ikintu mu Bisirayeli, abantu bose bazocumva iminzerere izobavuga mu matwi. N'ubu butumwa bwa mbere Imana yacishije mu gutwi kwa Samweli. Maze hano ndabona ijambo ry'Imana rivuga ngo uzocumva wese iminzerere izomuvuga mu matwi, kandi ngo uwo munsi nzoshitsa kuri Eli ibyo navuze ku nzu yiwe byose. Kuri Eli nzoshitsa ibyo navuze ku nzu yiwe byose. Aha turabona Imana ivuganye uburakari, ivuganye ishavu, ivuganye ubushobozi bwayo. Imana yacu nishimwe. Hanyuma haravuga ngo ndabahoye ukugabitanya yirengagije. Imana ishimwe cyane. Aho Imana iri kwivuga kuri Eli, ivuga ku muherezi Eli, iravuga ngo inzu ya Eli, inzu y'Abisirayeli nzoyirangiza. Ndabahoye ibigabitanyo yirengagije. Uwo yari umuherezi yirengagije ibigabitanyo. Abahungu ba Eli nabo bari bumwe mu baherezi, bagakora ibyaha, barakorera Imana, bakongera bagakora ibyaha, bakora mu nzu y'Uhoraho, bakongera bagasambana, bakora mu nzu y'Uhoraho, bakongera bakiba, bakora mu nzu y'Uhoraho, bagasambanya abigeme, bakora mu nzu y'Uhoraho, bagakora ibyaha mu mpisho, bakora mu nzu y'Uhoraho, bagasuzugura ibyasubwe ku gicaniro.
ikoraniro maze uhoraho Imana aravuga ngo nzokora ikintu mu Bisirayeli ku nzu ya Eli kugeza aho abantu bose bazocumva mu Bwisirayeli iminzerere izobavuga mu matwi. Iravuga ngo Imana idufashe cyane, iravuga ijambo rikomeye cyane ngo kuko abahungu biwe bihamagariye umuvumo nawe ntabateshe. Mana yacu nishimwe, nagomba ngo tuvugane ku kintu ca mbere cyatumye uhoraho Imana ashangashigwa akababara akaraka. Ni icyahe wa mukozi w'Imana uri kuranyumviriza ucumvirize neza, wa musenzi uri kuranyumviriza ucumvirize neza, wa muvuga butumwa uri kuranyumviriza ucumvirize neza. Hano hantu Imana iravuga ngo uwo munsi nzoshitsa kuri Eli ibyo navuze ku nzu yiwe iyo biva bikagera, kuko maze kumubwira yuko ngiye guha inzu yiwe igihano kitazobavako, ndabahoye ukugabitanya yirengagije. Imana ihora Eli n'inzu yiwe ko Eli yirengagije ukugabitanya kwabaye ku bahungu biwe, kwabaye ku bantu ayoboye. Imana iravuga ngo nzokora ikintu abazocumva bose iminzerere izobavuga mu matwi. Nawe mwene data nagomba nakubwira, ubwo ntiwirengagije kubwira mwene data ko akwiye kwihana. Erega uhoraho Imana araje gukora ikintu kizotangaza isi yose. Imana izosuka umuriro, abanyabyaha bazosha, abihanye bazoja mu ijuru. Niri jambo naje kukubwira ngo babwire ntuzoranduranwe nabo, babwire wa mukozi w'Imana uyoboye ishengero, babwire ntuzoranduranwe nawe, wa mupapa ufise urugo, bwire hera ku mugore wawe ubabwire ko umwami Yesu agiye kuza, ntuzoranduranwe nabo. Wa mwana wamenye agakiza mu muryango, babwire bose babyumve ko umwami Yesu agiye kuza, ko umuriro ugiye kumanuka, abera bagataha, abanyabyaha bakaja mu muriro. Babwire bose udasigaje n'umwe, kuko niwirengagiza uzoranduranwa nabo. Imana ibwira Eli ko izomurandura kuko yirengagije ibicumuro byabo. Hanyuma uhoraho Imana aravuga ngo kuko abahungu biwe bihamagariye umuvumo nawe ntabateshe. Mana idufashe cyane. Mbega mwene data uri kuranyumva, uri kuratesha abanyabyaha. Wowe Imana yahaye kuvuga ubutumwa bwiza, ibyo uri kuravuga nibyo byari bikenewe. Bateshe, ntibakora ibyaha, babwire ko umwami Yesu agiye kuza, babwire ko umuhero ugiye gushika, babwire ko ijuru riri hafi, abera tugataha. Vuga ayo majambo, niri jambo Imana yambwiye. We mwene data widibamiye, ijambo ryambwiye ngo ndakubarire ngo babwire ntuzoranduranwe nabo, babwire ko umunyabyaha azoja mu muriro, babwire ko umusambanya azosha, babwire ko umwicanya azosha, babwire ko abasuma bazoranduka, babwire ko abagorotsi bazomererwa neza, bazotungwa n'ivy'ibikorwa byabo byamuje. Niri jambo ryaje ngo ndakubwire, babwire ibyo ukwiye kubabwira, ntabwo ari ibindi. Babwire Eli arahanwa, inzu yiwe irahanwa, ihowe yuko Eli yirengagije ibicumuro by'abahungu biwe, ibicumuro by'Abisirayeli. Ntabivuge ko ibyo bintu Imana irabimuhanira, bobwire. Ariko Imana iravuga ngo abahungu biwe bikwegeye umuvumo. Hanyuma Eli nawe ntiyabatesha. Mwene data uri kuranyumviriza, birashoboka ko abantu muri kumwe bariko barakora ibyaha kandi uguma wihoreye. Iyo bavuga ibintu bitajya ntibizi uratwenga, iyo bavuga ubusutwa uratwenga, bavuga ibishego mwirigara uratwenga, kandi uri umuririmbyi mu ishengero. Bavuze ibintu bitajya ntibize, nawe uguma wemeza, kandi uri umukozi w'Imana mu ishengero. Abantu ukamenya ko ari abanyabyaha, ngo nuko bariko baratanga ntubabwire, ngo nuko bariko barazana ibya 10 ntubabwire, ngo nuko bagomba kugurira imodoka ntubabwire. Babwire, nutababwira uzoranduranwa nabo. Wa musambanyi nagomba ndakubwire ngo Yesu aragukeneye kandi aguteza ibiganza, yuzuye urukundo n'imbabazi, ngo aguharire uzobona ijuru. Wa munyabyaha, wa mwicanyi, Yesu aragukeneye. Maze ngo Eli yanka kubwira abahungu biwe, Imana iravuga ngo nzokora ikintu mu Bisirayeli uzocumva iminzerere izomuvuga
bamuvuga mu matwi, maze ico gihe Eli ngo ntiyagira ico avuga, abahungu biwe bagasambana akihorera, abana biwe bakiba akihorera, ivyo akihorera. Wa murongozi w'ishengero babwire ntuzoranduranwe nabo, babwire ko Yesu ari hafi, babwire ko Yesu ari mukuza, nawe uri kuranyumviriza, Yesu ari hafi kandi agiye kuza. Eli ngo aridibamira arihorera, kandi yabonye ko bacumuye, hewe yabonye ko bakoze ivyahantutse, yabibonye akihorera, abona ko arabasuma akihorera, abona yuko baza mw'ishengero bahenye akihorera, abona ko baza batambaye akinumira, abona yuko bisiga jone na ruje na noire mu ngoro y'Uhoraho pasitora akinumira. Ariko nagomba nakubwire, Eli n'inzu yiwe yararanduwe, ayihowe ko atigeze avuga, yirengagije ivyaha vyabo yategezwa kubwira bakabivamwo. Mani dufashe cane, wa mwigeme uri kuranyitegereza, Yesu aguhezagire. Ariko nagomba ndakubwira, nutava mu vyaha umuriro urahari. Wa mumama nagomba ndakubwira, Imana yehezagiye ukamenya Yesu, bandanye ukorera Imana. Wa mwigeme bandanye ukorera Imana, wa mupapa bandanye ukorera Imana, wa musore korera Imana, wa mutama korera Imana, wa mutamakazi. Ijuru ririho n'abarikorera bariho, n'abagorotsi bariho, nawe nuheba ivyaha uzobana n'Imana. Yesu aguhezagire kandi akugirire neza. Turafise umucunguzi yitanze, uwo ni Yesu Kristo, yitangiye ivyaha vyacu kugira ngo abiki gihe nitumere nk'ab'inzu ya Eli. Eli ngo aridibamira, Eli ntiyababwira, Eli arihorera. Uhoraho Imana aramutanga, inzu yiwe irafatwa. Reka turabe hano ijambo ry'Imana ritubwira ku murongo waha wa 14. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 14 haravuga ngo nico cyatumye ndahira ab'inzu ya Eli yuko ibigabitanyo byabo bitazotangirwa impongano niyo coba ikimazi cyangwa ishikanwa gushitsa ibihe byose. Mana yacu nishimwe. Imana iravuga ngo nararahiye yuko inzu ya Eli naho izotangirwa impongano ntazoyibabarira. Kubera iki? Eli yarirengagije kuvuga ibyo bategerezwa kuvuga, yarirengagije kubabwira yuko bakwiye kwihana. Eli ngo arahora. Uhoraho Imana aravuga ngo ivyo aravuga ngaha ugiye kuraba haruguru ngo ndabahoye ukugabitanya yirengagije, kuko abahungu biwe bihamagariye umuvumo nawe ntabateshe. Mana yacu nishimwe. Wa muntu uri kurakora icyaha ndagutesheje, ntuzovuge ngo sinagutesheje, uzovuga uti Pastor Gilbert yarantesheje. Nagomba ndakubwire umwami Yesu ari hano ngo akugirire imbabazi. Nagomba ndakubwire nawe abo mugendana mwirigara bateshe, babuze ntuvyirengagize, babwire ko Yesu agiye kuza kandi abanyabyaha bazoja mu muriro, abagorotse bakajana n'Imana. Niri jambo Imana yandumanye rivuga ngo babwire ntuzoranduranwe nabo. Nanje ndakubwiye singomba kuzoranduranwa namwe. Oyaye ne yakubwira abantu ko bagiye kuryoherwa gusa, akubwira abantu ko bagiye kugura imodoka gusa, akubwira abantu ko bagiye kubaka inzu vyonyene. Oyaye babwire yuko ko n'abandi batihana bazoja mu muriro. Inzu ya Eli iraranduka. Maze turabona hano ngo Samweli abyutse mu gatondo aramubaza Eli, aramwinginga. Samweli nawe amubwira ati Imana yambwiye yuko igiye kuzana ibihano ku nzu yawe, kandi naho bizotangirwa impongano bitazokugwaho. Maze hano Samweli turabona Eli nawe arishura ngo nuhoraho nakora icyo ashima. Mana yacu nishimwe. Ariko umviriza, abantu b'iki gihe turababwira ngo Imana izokora ivyibona. Abantu b'iki gihe turababwira ngo nta kundi niko byagenze, ariko haracari akanya ko gusaba imbabazi. Turabona Dawidi hageze igihe Imana agomba kumuteza ibyago, yaciye avuga ngo Mana we misemo kugwa mu biganza vyawe. Ariko Eli nawe acavuga ngo nuhoraho ngo nakora ibyo ashima. Ariko nawe ihane, hindukira. Imana iracari ku ntebe y'imbabazi. Yesu yarakumeneye amaraso kugira ngo wihane ibyaha. Nawe nagomba ndakubwire ihane uje mu bwami bwo mwijuru. Ijambo ry'Imana twumvise n'umunsi rivuga
ngo babwire ntuzoranduranwe nabo, abanyabyaha babwire ntuzoranduranwe nabo. Mana yacu nishimwe. Turarangije n'aya majambo ariko aravuga ngo abantu muri kumwe bakora ibyaha babwire ntuzoranduranwe nabo, babwire Yesu ari hafi, babwire Yesu ari ku rugi. N'aya majambo y'Imana, birashoboka yuko umaze igihe ugendera mu byaha byinshi, birashoboka ko umaze igihe ugendera mu bicumuro, birashoboka, ariko naje kukubwira ngo imbabazi z'Imana ziracariho, imbabazi z'Imana ziriho, ijambo ry'Imana rirahari ngo usunga ubugingo bwawe burokoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndi hano ngo ndagusengere, uhoraho Imana kurokore. Ijambo riravuze ngo babwire ntuzoranduranwe nabo. Imana iguhezagire cyane n'aya majambo meza Imana iduhaye. Birashoboka yuko aya majambo wayakiriye ufise ubugwayi cyangwa wayakiriye ufise umutwaro kanaka, ariko wowe wose turawusengera. Ariko aya majambo araje ngo akwibutse ngo uve mu byaha uzobona ubugingo budashira. Yesu aguhezagire cyane. Reka wakira umwami Yesu nimba ubyifuza ngo uronke izi mbabazi ntuzuranduke. Wowe ugomba kumwakira, wowe ugomba guharigwa. Kaza umwami Yesu aguhezagire. Usubire mwaya majambo uvuge ngo mwami Yesu ndakwakiriye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ibyaha byanje byose Mana ubimparire kubw'umwana wawe Yesu Kristo. Ndonke imbabazi, amazina yanje yandikwe mu gitabo cy'ubugingo ibihe bitazoshira. Amena. Yesu aguhezagire cyane. Ngiye kugusengera Imana, wakira imbabazi z'Imana ku byaha wakoze, wakire kwishurwa ku mitwaro yose ufise. Mwami Yesu aguhezagire cyane. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ushobora byose, ndagushimiye ku bwa mwene data ariko arakurikirana no majambo. Nanje ndamubwiye ngo sinzoranduranwe n'abanyabyaha, nawe nagenda bibwire abandi ngo ntazoranduranwe n'abanyabyaha mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Erega Mana yera, twohava tubwira ngo nitwabivuze. Abanyabyaha barihanye, baraciye bugufi barihanye, nubagirira imbabazi. Bari bagwaye ndavuze ngo nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Bari baboshwe nibabohoke, bari mwibohero nibugururirwe, bari mu bitaro nibasohoke, bari bagwaye amaso nibabone, bari bagwaye amatwi nibumve, abatavuga nibavuge, ibimuga nibimuguruke mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ry'ubushobozi. Abagwaye amafyigo nibakomere, abagwaye amaguru nibakire mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Abagwaye intandara nibabohoke, abadayimoni nibasohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwawe bwigaragaze. Urakoze kubikoze Mana, urakoze kuvyumvise kandi ubishikije. Abana bawe nibizere gutabagwa kwawe. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen, amen.